mu bihe byose umukristo yamakeneye Kristo. Mu bihe byose umukristo yamakeneye Imana. Mu gihe duhimbawe, mu gihe tubabaye, mu gihe twateterewe, mu gihe twamaramaye, mu gihe twababaye, mu gihe twasuzuguwe, mu gihe twateterejwe, umukristo akeneye Imana. Muri wowe uyu munsi wahuye n'ibibazo bitandukanye, kumbura igenekerezo rya 10 ryari igenekerezo ryo kubabazwa kuri wewe, kandi byose ntituri bubishire mu bubasha bwa Shetani. Hari iki Imana reka bikatubako kugira ngo isuzume ubutungane buri muri twebwe, kugira ngo isuzume ubwenge dufise, kugira ngo isuzume imbabazi tugendana, kugira ngo isuzume uko twubakitse. Ubyo twabayemo byose dusuzume ntidutwagwe n'akamanyu k'umutsima. Muri byarimbye ngo wigira igihangange bose bakuraba. Ntiwigira igihangange kubera ubushobozi bwawe, nanje sinigira igihangange, ariko reka duce bugufi ijambo ry'Imana rikore. Muri wewe wagorobeje ubabaye cyangwa wasinduye ubabaye, ari iminsi Imana idushira mu buzima mwe wisanga ubutungane muri wewe umenga busa n'impamvu yo gusuzugurwa. Iyo minsi ni iminsi y'ukugabako, iyo minsi ni iminsi yo kwitondera. Kubera iki? Imana ibishaka kugaragara nk'intungane kugira ngo itunganye ibyawe. Imana ibishaka kuhagarara mu kuri k'ubuzima. Imana ibishaka si cyo gihe cy'uko Imana ishaka kuheba, si cyo gihe Imana ishaka kuheberana, no, ni cyo gihe Imana ibishaka kuhagararira ukuri kugira ngo ahari igihano habe igihano, ahari impanuro habe impanuro, habe imbabazi habe imbabazi. Iyi si ubwayo ishobora kuduteza akavuyo, ariko iyo ako kavuyo tugahaye vora bihinduka ikindi kintu. Iyo ako kavuyo tudagahaye vora tuzana amakuba yacu ku Mana, tuzana imibabaro yacu ku Mana, tuzana agahinda kacu ku Mana. Mugabo yitwa Yeremiya umuhanuzi w'umukama yigaze kuvuga mu gitabo cy'amaganya yiwe, mu gitabo cy'intimbazi mu kigabane cya 3, avuga ngo ndi umuntu yabonye amarushwa, ngo kandi ayo marushwa atewe n'inkoni y'ishavu ryiwe n'iryande. Yeremiya ari umuhanuzi, kandi umuhanuzi yizewe, umuhanuzi Imana yagaze kugwega imubwira ngo Yeremiya reka guceceka, nabaza ngo utabare ndakwereke n'ibindi biruhije bigambire kukugera ko umuhanuzi bwiye wa 33. Inkoni y'ishavu ryiwe n'inkoni y'ishavu ryande, ngo yaranjanye atuma ngendera mu mwijima aho kugendera mu muco. Ndababagije, ninde yojana Yeremiya umuhanuzi w'umukama yizewe akagendera mu mwijima aho kugendera mu muco? Ninde? Ngo nkako yaranyihindukije ampindukiriza kikiganza rikarinda rirenga. Uwo ninde? Mana nimba bivuze kutariko umbabarire gusubirira ikigongo. Ndabajije umuntu afite ububasha bwo guhindukiza ikiganza ciwe akakigushirako rikarinda rirenga. Ubundi Shetani yashize ikiganza ciwe kuri Yobu atumwe n'Imana. Naye Yeremiya yoshire ikiganza ciwe kuri Shetani yoshire ikiganza ciwe kuri Yeremiya kubyukuri.
ngo yarakabiranije umubiri wanje n'uruhu rwanje avunagura amagufa yanje yaranyugarije ankikuza ubumara n'umuruho yatumye mba mu mwijima nk'abapfuye aho hambere. Hari Imana itutererana atakindi ishaka kuraba, ishaka kuraba urukundo tuyifiseko. Ishaka kuraba ubwenge tugenda, ishaka kuraba ubutungane tugenda. Wiriwe mu makuba wumva kwisi nimba zavuzwe na Yeremiya ngo yaranjanye ngo arakabiranya amagufa yanje ngo n'uruhu rwanje ngo avunagura amagufa yanje ngo yanyeranyugarije ngo arankikuza ngo ankikurisha ubumara n'umuruho. Uri Imana igomba kutuduza igarade hari cereka kitakatubako. Iyo rero ugomba kubana neza n'Imana ni bwiza ko wisuzuma ndinde navuye nje ngo yatumye mba mu mwijima nk'abapfuye hambere. Mugabo mubutse ko Imana ivuga ngo mbaye ndakuretse gatoya, ikongera ikazi kavuga ngo mu marushwa niho nagutyorore, niho nagukomereje, niho nakugira. Iryo jambo ry'Imana ri muri za kombe, muri za kangahe. Ngo mu marushwa nimuzosubire kwibuka ibya kera, nimuzosubire kuraba ibyashitse. Era bangiye kugira bishasha, ibyo biraserutse nimubibona. Ego nzoshira inzira mu bugaragwa n'inzuzi hagadutse. Ngo nyumviriza neza wa gihugu canje, unega ugutwi wa ntara yanje, nk'itegeko rizova iwanje kandi ingingo yanje nzoyigira umuco w'ibihugu. Mwibuke ko Yeremiya yavuze ngo waranzinze, avuze ngo yatumye mba mu mwijima nk'abapfuye aho hambere. None ngo itegeko ry'umukama niryo rija kuzana umuco udukura muri gwa ruzingo rwamaganya n'intimba. Ngo ubutungane bwanje buregereje, urukiza rwanje ruribonekeje, ukuboko kwanje kugiye gucira urubanza ibihugu. Amazinga zonyizigira yongere yishimira ukuboko kwanje. Lalamura amaso murabe kwijuru, murabe no hasi kwisi, kuko ijuru izozimangana nk'umwotsi, inzu isi nayo igashira nk'imotso, abayibako bashire gutyo nyene. Ariko urukiza rwanje ruzohoraho kandi ubutungane bwanje ntibuzozimangana. Numviriza ngo nyumvirize mwebwe muzi ubutungane, bantu mushira ku mutima itegeko ryanje, nimutinye imisibo y'abantu, nimuterwa ubwoba n'ibitutsi byabo. Nk'akumuswa uzobakegeta nk'impuzu, ifuku nyinayo ibamunge nk'ubwoya bw'intama. Hari igihe ubabara utunura ukamenga kwiragiza Imana, gukorera Imana, kwitura Imana, ugasa nuko ntubibone ko ari ikintu uzobyaza umusaruro. Ariko nukomera mu mahoro, mukuri, mu rukundo no mu butungane, Imana irakubwira ngo ubutungane bwanje buzohoraho imyaka yose kandi urukiza rwanje naho ruzokwamako kw'imbyaro zawe izogenda zirakurikirana.
Imana irakubwira ngo wagurishijwe ku busa gusa. Hari igihe kutugurishwa nabo tutiteze ko botugurisha. Hari igihe tubabazwa nabo tutiteze ko botubabaza. Hari igihe dusuzugurwa nabo tutiteze ko bodusuzugura. Ariko Imana iravuga ngo mwagurishijwe ku busa gusa muzocunguka atamafeza atanzwe. Ntuzokwigera utanga igiciro no mu kanwa na gato. Uzoreka Imana no kukanyuma igutera iteka kandi iguteturura. Uzoreka Imana ikunezereze mu mutima wawe. Ko nagira ndababwira uruhande y'umucamanza ngaha ku isi, uruhande y'iteko ryo ngaha ku isi, ni byiza kubyubahiriza, ariko hariho n'andi mategeko yo mu ijuru. We gusa icyo ukeneye ni igiki? Ni wikangura ngo kandi wikwiza ubukomezi bwawe, ngo wambare impuzu zawe nziza nziza. Wowe gisata cyera ndacumukamo ngo kuko utagenyerwe n'uwuhumanye batagisubira kunzi wawe. Ndikuganira n'umuntu yirwanye umubabaro kubera impamvu runaka, cyane umubabaro utewe n'umuntu utari witeze kubabaza nawe. Nuba mu mutima utagambiriye kubabaza runaka, niba mu mutima utagambiriye gukoza isoni runaka, ukaba mu mutima utagambiriye gutetereza runaka, akaguhagurukira ngo akumara amazi, akaguhagurukira ngo akubabaze, akaguhagurukira ngo agutetereze, uzoteterwe nuko utubasha umukama. Ariko nutungaminira Imana ugahagara mu butungane, mu kuri, mu bwenge no mu bwerane, Imana irazikikorera. Imana izi kuburanira uwarenganijwe. Imana izi kuvuga ngo mbekwa nicenga ubwoko bwanje uko burarenganywa. Aha ndahakora iki? Muzibira akanwa k'intare zitagira indero, muzibira akanwa k'inkende, mwirukana umunuko w'imbwa, mwitandukanya n'icitwa intare. Hari bizoza ngo bizibire ikirere cyawe cyo gusenga, ntubwemere. Tuza dutsindwa nk'abana b'abantu, ariko muhumura Imana ntitsindira. Iyo mpamvu gusaba ikigongo Imana bidusubiza itoto mu mitima yacu, ukamutubabarire kuraho hose tugomba gutora umuti w'ibigaragara bikanka ko twuzuza icyo twagusezeraniye. Tukirira ikigongo rwose amaraso ya Kristo tweze rwose, aho ducika intege, aho twihebura, tunezezwe n'urukundo rwawe rero dutabara rero turengana. Ngo ntutinye kuko ntuzoteterwa, hagararira ukuri ubumwe n'ubutungane. Ntiwicwe n'isoni kuko ntuzomaramara, uzokwibagira ngo biteterwe byose byakubayeho. Kristo ubundi icyo yakoze cyazanye ubudahangarwa kuri twebwe. Nta bundi buyigwa na bumwe, nta bundi butabazi na bumwe uri buronke usibye kubaha umukama. Nakira mbabwira iyo Bibiliya ivuga ijambo ingoro, abantu bose basengeramo, ni kuzigama ingingo, ni gukurikiza ubutungane, gukurikiza bw'umukama ruri hafi y'umukristo wese yemera ibitangaza bikomoka ku Mana. Kandi ubutungane bw'Imana ngo buri mu kwibonekeza, mukama bwibonekeze muri twebwe. Ngo hahiriwe umuntu akora iby'ubutungane, hahiriwe umuntu akora iby'ugukurikiza itegeko ry'Imana, mukama tukuryaryanye tugirire ikigongo rwose. Ngo hahiriwe mwene Adamu yihambira ku butungane mu kubahiriza isabato atayihumanye. Iyi sabato duhumanye niki? Niki cyagutumye utakaza ibyiringiro? Niki cyagutumye utakaza ibyishimo? Niki cyagutumye utakaza amahoro? Nanje niki cyatumye ntakaza akanovera? Niki kigutuma utakaza akanovera ko gukora neza, ugatakaza akanovera k'ibyiza, ugatakaza akanovera k'ibyishi? Niki? Duhira
nturahire ngo usubire gucinya mu butungane bizokuza isabato bizotuma uhumanya isabato kuko ibyishimo byacu niyo sabato. Urahiri wowe urinda iminwe yawe gukora inabi. Ubundi umutima n'ibiganza. Dawudi yaravuze ngo Imana yampereye, Zaburi ya 18, gukora ikije ubutonganuke bw'umutima n'ubw'ibiganza byanje. Rero iyo umutima wuzuye akanyamuneza, iyo umutima wuzuye ugweze, iyo umutima utarimo ibihindizo by'ibyo, bisigura ngo uri mu isabato yawe. Kandi ibiganza byawe bidakoze inabi, bisigura ngo uri umuhirwe koko. Isi cyo mukagira ubutonganuke bw'umutima n'ubw'ibiganza, nicyo Isaya 56 bwiye. Iyo ufise ubutonganuke bw'umutima uhora n'isabato, n'uhumanya isabato. Uhumanya isabato no gutakaza ibyiringiro, kutagira isabato no gutakaza ibyishimo. Ntabwo isabato ari ku munsi w'Imana, ni buri gihe cyose wumva imbaraga z'Imana, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'ubutabazi bw'Imana muri wowe. Niyo sabato. Ababitakaje, bantu mwihebye, bari muri mu myanzuro yo kurenga itegeko ry'Imana, kubesha, kwigobyora, nimubireke, nimusigeho, nimubyihoze, nimuceceke. Nimuceceke dusenga Imana iduhe umugisha. Mubyoze dusenga Imana iduhe amahoro. Kandi ayo mahoro byinjirane muri iri zambo rya mbere ritangura uyu munsi wa kangahe wa 11 mu kwezi kw'icenda 2025, n'umunsi ugira 250 na kangahe na kane, amukaba umunsi wa kangahe umunsi wo kutuzanira ubudahangarwa nyuma yo kwisuzuma tugasanga turisobanukiwe. Kandi bituranye n'umunsi wa kane mukenade. Uyu munsi muri rizamuri hagati ya 3 na 6 usenga Imana yubwira uti Uwiteka uri ingabo inkengera, Uwiteka uri ingabo intabara, Uwiteka uri ingabo imbohora, Uwiteka uri ingabo inteturura, Uwiteka uri ingabo ingira neza. Ubutwari bw'Imana, ubutware bw'Imana n'ubutwari bw'Imana burinde ubuzima bwawe. Nimwemere kubikira imbiro ry'abadayimoni. Imana ikiri gusuzugura ku buzima bwacu, kuri gisuzuguro ku ngo zacu, kuri gisuzuguro muri gahunda zacu. Dawa twese vyagiye mu ijuru, zina ryeranda kandi ry'igikundiro, zina ritabara, ribohora, rikiza kandi ritetura. Turagushimiye cyane twebwe ubwoko bwawe, kuko watugejeje kubw'ububasha bwawe muri iri zamu, dufasha gusozera umunsi rikatwinjiza mu gutanga urundi munsi mushasha. Turi gusengera mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo, n'umwami, n'umukiza kandi n'umucunguzi.
ubuzima bwacu, utugire neza twebwe abasabyi bawe, ntuduhore ububegito bwacu, ntuduhore intege nke zacu, tunezereze udutabare kandi uduteturure kugira ngo twabiryamwa kubw'ukuri kw'ijambo ryawe riri muri twebwe. Turisengeye muri iri joro, abandi ndazi ko ari mu gitondo, abandi ni ku muhinga, abandi ni ku mugoroba, ariko turagusabye ubudahangagwa dukure mu kavuyo k'ubuzima. Turisabiye ngo mu izina rya Yesu Kristo umwana wawe, dutere iteka uduteturure, udutandukanye n'icitwa inabi cyose, utunezereze ubwoko bwawe. Turatakambye rutarega ubuzima bwacu, turatakambye gahimbare k'ubuzima bwacu. Rinda imitima yacu, uyirinde kubabara no gukomereka. Kuri inzitizi zose ziri ku buzima bwacu, so tubuza kugusenga, kuguteramira, kukuninahaza no gushitsa icyo twagusezeraniye kuzakora. Niwiweze mukama imitima yacu, uyigabure, uyibohore kandi uyitere iteka. Turazi neza ko aho ugendeye udashobora kuhasiga uko wasanze. Gendera imitima yacu, twisaba ikigongwe kuri aho hose tugendera mu ntege nke, aho hose tuvuga ibidakenewe, aho hose dukora ibisuzugurije izina ryawe, aho hose turenganye, aho hose tugira umutima mubi, aho hose tuzura agahinda kandi bitari bikwiriye Kristo akatwikorereye, aho hose dusuzugurisha izina ryawe mu kuvuga ibyo tutategereza kuvuga cyangwa tugakora ibidakenewe mu mwanya twari dufite. Tugirire ikigongo, turambaje amaraso meza ya Yesu Kristo ngo dutwikire rwose, adutyorore ibyaha n'ibyago byose byugarije ubuzima bwacu. Dushiremo ururirimbo rushasha mu mitima yacu nyaguhora ku ngoma. Nutubere umurinzi, iri joro nutubere umutware, iri joro nutubere neturo, iri joro nutubere mugiraneza. Iri joro dushire kure y'amaganya, dushire kure y'umubabaro, iri joro duhe ubutsinzi ubwoko bwawe, maze ejo uzoduhirinde isezerano kandi utwuzuze ngo kubishaka. Ni mu izina rya Yesu Kristo twisenge ngo dukugwe kwa kavuyo, imivumo, imikoshi, agahinda, imibabaro, maze duhabwe izindi mbaraga. Kandi muri iryo zina rya Yesu Kristo niho tuzitiriye imigisha yose duhawe muri umwanya mwiza wo gusenga. Abari baboshe amarangamutima, abari baboshe imyuka mibi bazengereza, mukama babohore mu izina rya Yesu Kristo duteture ubwoko bwawe. Amen, amen, alleluia. Uduhe ijoro ryiza nyaguhora ku ngoma, kandi abagwayi bakize, abakenye biyereke, abarenganijwe baburanire. Ndase kandi ndangirije ikimunyoma muri twebwe, ndase kandi ndangirije akarenganyo muri twebwe naho duherereye. Uri Imana y'ubutungane, dutunganirize, dukure kwiga isuzuguriro, dukure kwa kavuyo, dukure kw'imibabaro, dukure kwa gahinda, dukure kwa gashinyaguro n'agacinyizo. Mu izina rya Yesu Kristo duhawe ubwiza, ubutore, ubutungane n'ubwerane.